amahoro y'Imana uri kuri mwebwe turabaramukije aho muherereye hose muri mudukurikirana ku mbuga zitandukanye. Hari umuvukanyi aheruka kutwandikira ejo haheze atubaza ngo hariho abantu ariko barabaza ngo bwa butumwa bwiza buvugwa na bene data ko bamaze iminsi batabuvuga. Nibyo twari dufatiriwe, ariko kandi bitufatirwa ku buryo bw'uko tudashobora gusangira ubutumwa bwiza. Hari icyanditswe nifuje ko dusoma kiri mu icete intumwa Paul yandikiye Abikorinto, icete cya kabiri cyandikiwe Abikorinto, igice cya gatatu guhera ku murongo w'indwi. Havuga ngo yamara ubwo bugabuzi bwandikishijwe inyuguti zikorogoshowe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu, naho bwari bwazananye n'ubwiza. Ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira bwatumye Abisirayeli badashobora guhanga mu maso ha Mose. None ko byabaye bityo, ubugabuzi buganzwa na mpemu ntiburushiriza cyane kuzanana n'ubwiza. Ubugabuzi bwo gutsindwa ko ari ubwiza, ubugabuzi bwo kugororoka burushiriza kugira ubwiza bakabura rugero. Mbere cyari gisanganye ubwiza, nta bwiza kigifise kuko haje ubwiza bukirengeye. Igishira ko cyari n'ubwiza, igihoraho kirushiriza cyane kugira ubwiza. Amen. Intumwa Paul arakabona agira ubuntu n'Imana bwo kwizera Yesu kugira ngo aduhishurire imikorere ibiri y'Imana. Imana mu gukorana n'Abisirayeli yakorana n'Abisirayeli mu buryo bw'ivyagezwe, mu buryo bw'amategeko, kuko atamze mu yera bari bafise ngo barongore. Nico gituma avuga ngo ubugabuzi ukorogoshowe. Ino naho akavuga ngo hariho ubugabuzi buganzwa na mpemu. Iyi ni imikorere ibiri umuntu wese ashoboye kuyisobanukirwa no kuyitahura. Biroroshe ko atahura ubwiza bw'Imana. Ingorane hari rero kuko abantu batarashobora gutandukanya iyi mikorere ibiri yo mu isezerano rya kera n'imikorere yo mu isezerano rishasha. Imikorere iganzwa na mpemu n'imikorere iganzwa n'amategeko n'amabwirizwa. Ubu bwiza buvugwa ngaha ninde? Ubu bwiza buvugwa ngaha ni iki? Usomye ku mutwe w'amajambo handitswe ngo ubwiza bw'ubutumwa burutuga ivyagezwe. Umuntu wenyine niyoza ko ashobora gutahura ivyanditswe aha n'ibindi bihura n'ibi, agatahura itandukaniro y'ivyagezwe n'ubutumwa bwiza, niwe ashobora kumva no gutahura aho tuvugira canke aho intumwa Paul yavugiye. Iri si hishurirwa rishasha nzanye, ahubwo no kubibutsa. Aha turiko turibukanya uko Imana yakoze n'uko Imana yakoze ikoranye n'abavugishwa na Mose n'abandi, n'uko Imana ikorera mu mwana wayo ubu muri isezerano rishasha, iko yakorera no muri twebwe. Ko ari imikorere ibiri dasa, kuko turi mu idonido ry'ubutumwa bwiza, ry'ubwiza bw'ubutumwa bwiza. Abantu benshi barafite ikibazo mu mikorere iriho mu idini kubera kudatahura uruvange ruri mu idini. Barazana amategeko bakazana mpemu yera, kandi ibintu bibiri ntibikunda ko bikorana. Aca haba rero urudubi nyene, umuntu aragenda ataburi yaje kuko abaho urusobekerane bw'ibintu bitavanguka, kuko bafashe imikorere y'Imana ya kera n'imikorere y'ubu mishasha.
ukabwira umuntu ngo arongorwe namwe ukongera kandi ukamushiraho amategeko. Reka dutanga umuco twisunge amajambo Yesu umwami wacu yavuze muri Matayo, igihe Yesu batanga itangazo yahamagarira abantu kuza baruhuke, muze kuri jewe mwese barushe abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Muri societe yacu yavuga ko bize Yesu, bemera Yesu, bakiriye Yesu, nk'imvugo zumvikana zikunda gukoreshwa, baravuga ko bamufise Yesu, ariko uburuhe bafise buruta ubwo badafise Yesu. Niko ndabaha ifoto, mwifotore duhure duhishije turi mu gihe c'amajambere, udashoboye kwiraba mu kirore urashobora kwifotora selfie, nabwo n'uburyo bwo kwifotora ukibona, ariko niwibona imbere muri wewe uburyo urusha, ubabaye, uremerewe kandi uvuga ko ufise Yesu. Genda urabe rero ibintu bikuruhishije, uruhishijwe nawe ubwawe, uruhishijwe na kamere. Aho mvuze mu majambo acagaguye, uko umuntu yize vya kamere mvuze ngo aruhishijwe na kamere, aruhishijwe nawe ubwiwe, tuvyumva ntuyakira. Eka mpere ku biba bigukikuje nk'ibikorwa vya kamere vyakunaniye guheba, ibyo birakuruhisha kuko ugomba kubikira. Ariko kandi uhaye akaryo imbere muri wewe umwami Yesu yo kuhora, yo gukiza ukaruhuka. Hari iby'ubuzima bwa misi yose kwa kundi dufise ko tugomba kubaho, ufatiye kubo bakuranye, mwiganye, mukorana. Urabona hariho amaterambere baba bamaze gushika, kusanga bamwe barubatse inzu, bararongoye, barafise abana, bamwe bari mu bihugu bikize, barafise amasosiyete batwara, bakora mu masosiyete akomeye, ariko ugasanga we ntaho urashika. Ivyo bigatuma ubayeho urushe, kuko hari ahantu ushaka gushika, kuko hari ukuntu ucira urubanza bivanye n'ingene wibona. Ivyo rero byose wari kuriraba ufatiye ku bwiza bw'ubutumwa bwiza, ico Yesu yokumariye muri wewe ukaruhuka, urushe ufatiye ku bwiza bw'ivyo ubona. Ico gituma ubwiza bw'ubutumwa bwiza udashobora kubona bivanye nuko atacobora gukora muri wewe, burakubohora, ntibwaguhishurira ishusho ya Yesu Kristo. Rero ubu bwiza bw'ubutumwa bwiza ntacyo burakumarira, nturabona urubanza rwagukuyeko iryo tangazo rya Yesu Kristo, nturabona icyo ryakumariye muri wewe. Ukavura akarorero, kandi sinakarorero Yesu baramuhaye igitabo asome, ari mu ngoro ya Salomo, mangani mu kiya gice ca 4 cy'ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Luka. Uwo mu gitabo arasoma, avuga ngo n'umuhora ari kuri jewe yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'imbohe ko zogururiwe, no kumenyesha inkuru nziza abanywa gusa imitima, no kubohora ababoshwe n'ibindi. Ivyo uwatanze iryo tangazo afise n'ububasha bwo kubikora n'umwami Yesu. Uyu mwami Yesu uvuga wewe ko ufise, ariko ivyo abohora, ivyakiza, abo bonyagusa imitima, wowe ukaba uri muri bo urarushe kandi baratangarije iryo tangazo. Rero ubutumwa bwiza buzana aya makuru n'aya matangazo. Nariko ndiyumvira ngo mbega nitwaguma dukoresha ubwiza bw'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza, abantu baraza kumva uburyohe bwabo. Ariko kubw'ubuntu n'imbabazi b'Imana ndumva bisobanutse. N'aya matangazo nyene avugwa ngo urabohowe, uragiriye ubuntu,
niwizera urakira, niwizera uzosubira gushyirwa mu rukinja, uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo, kandi uwizera nubwo barapfuye hazozuka, kuko nigiye kuzuka n'ubugingo. Ubutumwa bwiza nayo makuru buzana ukwereka ko Imana yabikoze byose, bisaba kwizera. Waheza kwizera none ugatahwamwo na muhemu yerahaye bakakurongora. Ikibazo rero kice kigaruka n'aya matangazo batwumva muri Luka, n'indi tangazo kandi iryahamagaye abantu kuruhuka nuko Yesu abatura imitwaro. Ayo matangazo murayumva, uwayatangaje mwaramwizeye, mwaramuhaye ikibanza mu mitima, none mwararuhutse ko hari byinshi. Reka mbere ndabereka ibintu bikorwa mu aho hirya no hino mu madini, nibaza ko ari ku isi yose, sinzi ariko nibaza ko ari mu bihugu bikenye hagati na hagati kadufatiraho. Mu madini baravuga Yesu afite ububasha bwose, akora byose, bakavuga yuko umwizeye afite byose, ariko barashizeho umunsi mu ndwi. Uyo munsi bawita munsi mitwaro. Ni kuvuga Yesu Kristo ntiyashoboye gukuraho imitwaro yose, hariho yasigaye mu madini bo barayifitiye umwanya wo kuyisengera, umunsi wo gusengera imitwaro. Nibaza yuko niba mwarashoboye guca amadini atandukanye, hari iminsi yo gusengera imitwaro, ariko ntibaho mu byanditswe byera, ntibaho. Ni wewe wahamagawe ushize kuri Yesu akuraho imitwaro yose, akaba ariyo niyo wowe ufise wibaza, avuga ngo ukorere uharaho imitwaro yawe basi nazo kurongora yabiheze. Iyo minsi rero iriho y'imitwaro, icyo ni ikimenyetso simusiga yuko Yesu avugwa. Nifise amakenga menshi yuko atari ubya Yesu aremura abantu imitwaro, kuko yari muri imitwaro guma bibuswa bamenyeshwa yuko hari uko agiye kwikora imitwaro, bayite hasi bigire. Kujya kwa Mukristo yageze ku musaraba, ubutwaro yari iremetse aciye umuvako. Muri ya gitabo cy'ingenzi abamaze kugisoma. Rero amakenga mfise iyo minsi y'imitwaro, niyo navuze nti mu madini ari ibintu byinshi cyane bituma umuntu yogira amakenga ko Yesu avugwa atari we, akaba ari we. Iyo minsi y'imitwaro yari ukwiye kuvaho. Iyo mitwaro wikoreye wewe, ukuntu wewe urushe, utabona iyo uva, utabona iyo kuraje, baba bakubwiye ngo ibintu biragoye, ni ugusaba iherezo ryiza. Ivyo navyo bikaba ari ingorane mu gihe dufise Yesu wari wetanguriro kandi ari we herezo. Twebwe rero turi mu itanguriro kandi turi mu iherezo, rero tubira hagati na hagati. Sinzi iherezo abantu basaba, nibaza ko bafite itanguriro ritari ryo njye basaba iherezo ryiza, ariko mu gihe uri mu itanguriro ukaba uri mu iherezo, ntabyo usaba ngaho, ukomeza kwizera no kuja Imana ngo ikorere muri wewe. Rero ubwiza bw'ubutumwa bwiza buratumurikira tukaruhuka. Reka higeze ngaha mwene data nawe atwunganire. Untu n'amahoro bibane namwe bavukanye banje. Ikigwa kiryoshe kandi noshimira cyane uyu muvukanyi yabajije iki kibazo. Nasa n'umuntu nshaka nanje gutanga umuco muri byinshi ashobora kuzomenya kuvyerekeye ubwiza bw'ubutumwa bwiza. Sindiko ndasubira inyuma kuvuga ubutumwa bwiza icari cyo, mugabo kandi nari gutanga umuco ahanyene mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere, uhereye nga ku murongo wa 16 niyo bavuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ngo ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ugashika ku Mugiriki. Ubwo butumwa rero bwiza nuko buri, ariko rero kuvuga cyane ubwiza bwabwo, ibi byanditswe byera bivuga ubwiza bwavyo, umuntu no gufata umwanya akahasoma
kandi umuntu yotahura byinshi kurusha. Reka duse n'abifashisha icyanditswe kindi cy'Abikorinto ba mbere, fate ku murongo wa 2 ku gice cya 2 ku murongo wa 5. Ni byiza ko musoma abavukanye. Haravuga ngo kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana. Ubushobozi bw'Imana n'ubutumwa bwiza nibwo bushobozi bw'Imana. Aha rero niho umuvukanye ariko arakora cyane, kuko iyo utahahuye ubwiza n'uburyohe buri mu butumwa bwiza, umuvukanye urasesa. Ego niho havuga ngo kugira ngo kwizera kwanyu, ukwizera kwacu kurabereye neza guba gushingiye ku butumwa bwiza. Ku butumwa bwiza nibwo buryohe bw'ubutumwa bwiza butuma tudahagarara mu bwenge bw'abantu, ariko duhagarara mu bushobozi bw'Imana, aribwo butumwa bwiza. Tubandanye twifashishe n'ikindi cyanditswe nacone kiri Abitesalonike ba mbere igice cya 5, igice cya mbere umurongo wa 5. Abitesalonike ba mbere igice cya mbere tuje ku murongo wa 5. Naho ne urumva ingene haravuga ngo kuko ubutumwa bwacu butabashitse ko ari amajambo yonyene, ariko bwarimwo n'ubushobozi namwe mu yera no kumara amazinda kose. Urumva rero ubwiza bw'ubutumwa bwiza, ubwiza bw'ubutumwa bwiza buheza amazinda yose, ko ngo n'ubushobozi bw'Imana. Umaze kumenyera ko ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana, ubwiza bwabwo rero n'uburyohe bwabwo ugenda bukuraho amazinda yose n'ibizazane byose, ugenda bukuraho ibinyoma byose. Nibwo buryoherero, nibwo bwiza rero bw'ubutumwa bwiza. Umwami abandanye kubatahuza byinshi, mwarahezagiwe. Ari ibibazo dukwiye kuguma twibaza. Urakoze muvuganye, kandi ibyo bibazo navyo nokwiye kubyibaza. Ku butumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana buzanira agakiza wizera wese. Barakuzanira agakiza. None ko bwakuzanira agakiza, ibyo bindi bikuruhisha nibiki? Ibyo bindi bikuruhisha nabwo n'ubugwayi ukwiye gukira, kandi nta kindi gishobora kubiheza atari ubwiza bw'ubutumwa bwiza. Ibyo bindi byose ubona bigukikuje bituma utabayeho unezerewe, utabayeho uguwe neza mu buryo bw'imbere muri wewe. Ivyo bikomoka kuko utarahishurira ubutumwa bwiza. Kuko intumwa Paulo yarazi imikorere yo hanze ku rukoba ifatiye ku vyagezwe. Niwe yavuze ati mbere icari gifise ubwiza nta bwiza kigifise, kuko habonetse ubwiza bukirengeye igihe duhishuriwe umwami Yesu Kristo n'agakiza kiwe gakomoka ku musaraba. Nukuri ibintu byose dushingiyeko, ibintu byose bitubuza amahoro, byaba ibibazo byose byo mu isi, kubura uburaro, kubura ibyo kurya, kubura ibyo kwambara, kubura abana, kubura ibi, ibyo byose biduhangayikishije ntibisumira ku ibintu biduhangayikishije, kuko tuba tumurikiwe tukabona ubwiza ubirengeye. Iyo mikorere yose itubwira gukorera Imana mu buryo butari bwo, mu buryo bwa kera, yose nisubira kuboneka ko ifise ubwiza, kuko habonetse ubwiza ubirengeye. Iyi mirongo umuvuga yagiye gutanga umuco ukomeye cyane. Ufate kuri giya cyane dutanga cy'Abitesalonike, ubutumwa bwacu ntibwabashitse ko ari amajambo gusa, ngo vyaserutsemwo mpemu n'ubushobozi. Vyabuserutse n'ubushobozi na mpemu. Ivyo rero iyo biserutse muri twebwe, ni imikorere y'Imana twibona ko
none wewe woba warakiriye ubutumwa bwiza ubwo ntiwoba warakiriye ubutumwa butari bwo ubwo twabibuze mu rukurikirane ruheze cyangwa rwatambutse yuko hariho Yesu wundi ubutumwa bundi n'Imana yindi. Ivyo twagiye tubivuga rero ukwiye kugira amakenga uko kuntu bayeho nk'utizera kuntu bayeho nk'umuntu adafise ubwiza burengeye ivyitwa ivyiza vyose vyo mw'isi. Ega ari ivyo twitwa ivyiza twirata amazu, twirata amauzi, twirata abagore, twirata abana, twirata abagabo, twirata imiryango, twirata ibihugu vyiza turi ivyo turavyirata. Ivyo si vyiza. Ivyo nivyo Paul yavuze ngo ugira abagomba kwirata ivyo kurukoba no barusha. Acaradondagura rero ingene mu miryango ikomakomeye yari mu muryango w'abanaka. Acaradondagura mu bijanye n'ubumenyi ko yize kumwigisha akomeye azwi. Aradondagura n'ibindi vyinshi. Acavuga ati rero aho ivyo byose byagiye guta agaciro igihe abonye ubwiza bw'ubutumwa bwiza. Bavukanyi kugira ngo ubeho neza muri nosi, kugira ngo ube uruhutse, utekanye, ufise amahoro, unezerewe, nuko ishusho ya Yesu Kristo uyihishurirwa, nayo ni ubutumwa bwiza, nayo ni ubwiza bw'Imana muri Kristo Yesu, nayo ni imikorere y'Imana muri wewe. Ivyo rero nivyo bikuraho ibindi byose wadushize ku mitima. Kanatsinda iyo tubishize ku mitima, iyo bihuye n'ingorane bigenda bihitanye n'imitima yacu. Rero ubutumwa bwiza bukuriye umutima cyangwa iyo mitima yacu kuri ivyo ukabishira muri Kristo, aho ibintu byose bifise agaciro kabyo nk'ibintu bisanzwe, hanyuma bikarutwa n'ubwiza bw'ubutumwa bwiza muri twebwe, imbere muri twebwe. Ivyo navyo bikata biza kugaragarira uko tubayeho, uko tugiye kubaho, uko tugiye kubigendera ko hejuru bitadufise kubasha, tufise kubasha, uko dushobora kubaho bw'abatayifise, uko dushobora kubaho mu buzima bwigisha abandi, mu buzima bw'abantu imitima yabo yerekeye iraba mwijuru aho umukiza azozananye. Nuko ibi twabivuga ko byinshi kandi tuzobana kubiganira ko byinshi, ariko ukwiye kugira amakenga ku butumwa bwiza wakiriye utashoboye kubukuraho imiruho, utashoboye gutuma witura ibikuremereye, bitashoboye gutuma ubaho usengerwa mu minsi y'imitwaro. Nibagiye mu Kinyarwanda ngo iminsi y'imitwaro ingene yitwa mu Kinyarwanda babivuga mengo bishaka novera kuruta twebwe. Nuko reka rero Imana ikomeze kutwihishurira no kutuganiriza, kutwereka ubwiza bw'ubutumwa kugira ngo noneho ibindi byose dushyize ku mitima bishike ubusa. Mwarahezagiwe.